kano kanya keza mu mpaye. Nta majambo menshi mfise yo kuvuga, c'est juste gushima pour l'invitation mwaduhaye ko mwatiyumviriye ko tuza gusangira namwe uno munsi mukuru. Nta bindi birebire no gushima, hanyuma nongera ndabatera intege, kubatera intege no kubabwira mubandanye mukore mucika intege. Intango iragoye, burya iyo uriko urakora ikintu utabona ivyo uriko urinziza, hariho benshi bacika intege, hariho benshi baja mu bintu juste kugira biteze yuko après une année hazogira ico baronka, ariko uwo mwaka uheze ugasanga nta na kimwe bararonka, ugasanga babivuyemo nk'uko Esime yavuze ko hariho bamwe bari kumwe ariko uno munsi batakiri kumwe. Yavuze ko benshi muri mwebwe ari bashasha, bisiguye ko abo batangwanye umugwi bagiye, ivyo bashaka ntavyo baronse hano. Babonye ko dere limite bari bihaye kuguma muri uno mugwi, ico bashaka muri uno mugwi batakironse, baca baragenda kubirondera ahandi. Alors nimba baje mu mugwi ufise objectif yo kuronka inyungu mu gihe gito, ico gihe wihaye nicagera iyo nyungu utarayironka bizoheba, uzota nawe ugenda. Ariko nimba ufise ikintu kiri muri wewe atari inyungu iboneka novuga palpable, ntashobora gukora ko iboneka, ari ikintu kiri muri wewe, ari umutima wo kubikunda n'umutima wo kugira ngo witeze imbere, nibaza ko uzogumana n'abandi kugira ngo mukomeze mutere imbere. Imana niyabatera iteka mwese ibatera iteka hamwe.